Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca 32 umurongo w'indwi n'umurongo w'icenda. Umurongo w'indwi ndasoma agace ka mbere, haravuga ngo Yakobo acagira ubwoba bwinshi cyane arihebura. Umurongo w'icenda, maze Yakobo aratakamba ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, ewe Uhoraho, si wowe wambariye uti subira mu gihugu cawe no mu muryango wawe, nanje nzokugirira neza. Iyo utinya ukora iki? Niryo jambo shaka dusangire. Burya iyo umuntu atinye akora byinshi. Hariho igihe umuntu atinya akarira, hari igihe umuntu atinya agakoma induru, hari igihe umuntu atinya agahunga, hari igihe umuntu atinya akagwara. Ni byinshi umuntu akora iyo yagize ubwoba, cyane cyane yihebuye. Iyo umuntu atinye aba akeneye ikimuremesha. Reka twisungiye inkuru ya Yakobo turabe iyo umuntu atinye icyo yokora. Yakobo yari yarahunze mukuru we Esawu igihe yari yaramunyaze umugisha, acahungira kwa inarume Labani. Amarayo imyaka myinshi, ararongora, aravyara, aratunga. Ahageze ko asubira mu gihugu c'iwabo, Imana irabimwemerera, iramubwira ati subira mu gihugu cawe, mu muryango wawe, nanje nzokugirira neza. Ariga baragenda, ari hafi yo kumushikira, aramutumako amurungikira ibyo kumubembereza kugira ngo ashobore kumwakira. Urazi ko bari bavanye ashavuye cyane. Ariko Yakobo abonye ko hageze ko bahura, agira ubwoba bwinshi arihebura. Amaze kwihebura Yakobo acahindukirira Uhoraho, yibutsa Uhoraho ibyo bavuganye, isezerano yamuhaye ngo subira mu gihugu cawe no mu muryango wawe, nanje nzokugirira neza. Murumva yuko Yakobo yatinye acahindukirira Imana. Wewe uyitinye bigenda gute? Ubwo nyene ntuja muri abo bakoma induru canke ugahunga ukiruka. Iyo utinye wizigira Uhoraho. Niko n'umwanditsi wa Zaburi ya 56 umurongo wa 3 yaranditse aravuga ngo igihe cyose ntinye nzokwizigira. Yavuga ko azokwizigira Uhoraho igihe cyose agize ubwoba. Tugize ubwoba twibuke Imana, twibuke amasezerano, twibuke icyo Imana yavuganye natwe. Uvize icyo Imana mwavuganye ntukwiye gutinya, ariko uvyibutse Imana. Imana izoba hafi yawe, igutera intege ushobore kubandanya urugendo. Mwene data, iyo utinye ntuze wifate nabi, ariko uze wizigira Uhoraho nawe azogutera intege. Yesu aguhezagire.